mu nama yo kurabira hamwe ivyaranguwe n'umugwi wo kurwanya coronavirus kuri uyu wa 27 gitugutu umwaka wa 2022 umushikiranganje wa mbere Gervais NDIRAKOBUCA yamenyesheje ko coronavirus itagiteye ubwoba mu gihugu cy'u Burundi kuko buri munsi y'ibice 5 kw'ijana. Ntabwo bigiteye mwabibonye hariya murabona akarongo hariya hasi uko kakoze gusa kandi yanavuze yuko turi munsi ya 3% kandi OMS ivuga yuko abari kuri senke bose bari presque normal. Urumva ko ari ikintu kiza cyane. Bimwe mu vyakozwe na leta y'u Burundi mu kurwanya ikiza coronavirus vyari bihagaze ahanini kugwiza aho bipimishiriza no korohereza abipimisha, gutanguza uruganda rwo kurwanya coronavirus ku civugo ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus gitangujwe n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe Burundi bwariko buhimbaza imyaka 58 iheze bwikukiye, gushiraho ikiringo cyo kwiyugarana mu nzu ku ngenzi zose zinjira mu gihugu, kugara ikibuga c'indege Ndadaye hamwe n'imipaka imwe kuva itariki 31 Ntwarante umwaka wa 2020. Umwaka wa 2020 gushika ubu pimwe abantu bangana n'umuriyoni n'ibihumbi 866 n'amajana 744. Muri bo abanduye bangana n'ibihumbi 50 n'amajana 470. Muri abo banduye ibihumbi 50 n'ijana 183 barakize. Abantu 15 muri bo baritavye Imana. Muri ayo mezi atandatu aheze boneka yuko abanduye bagabanutse. Abantu 1313 nibo bapimwe, muri bo 12 basanze baranduye. Muri ico kiringo nta witavye Imana. Kuva ikiza coronavirus gishitse mu gihugu cy'u Burundi, ibitigiri vy'abapimwe, abanduye n'abitavye Imana bimeze uku gukurikira. Guhera itariki 3 Ntwarante umwaka wa 2022 hapimwe abantu bangana n'ibihumbi 85 n'amajana 743. Muri bo handuye abantu amajana 826, hapfuye abantu babiri. Guhera itariki 10 gushika itariki 31 Kigarama umwaka wa 2021 hapimwe abangana n'umuriyoni n'ibihumbi 73 n'amajana 643. Handura abantu bangana n'ibihumbi 30 n'amajana 789. Hitavye Imana abantu 12. Guhera itariki 10 gushika itariki 24 gitugutu umwaka wa 2022 hapimwe abantu bangana n'ibihumbi amajana 716 n'amajana 573. Handuye ibihumbi 18 n'amajana 673. Hitavye Imana umuntu umwe. Tubamenyeshe ko urugero abarundi bandurako buri munsi ari ubusa n'ibice 91 kw'ijana, nayo kuva mu mwaka wa 2020 abarundi banduye ku rugero rw'ibice 2 n'ibice 65 kw'ijana.